iri jambo Pawulo yarivuze ari ijambo rikomeye, kuko biragoye kubwira abantu bari mu gihe gikomeye c'ubuzima bwabo kugira ngo bumvishe yuko ibyo bariko barahura navyo ni ivy'abantu. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo icatugerageje cose ni ic'abantu. Uravyumva? Gishikira abantu bose, kirashobora gushikira abantu bose. Kubera iki? Pawulo mu kuvuga kuri iri jambo yari abizi yuko kenshi iyo umuntu ariko arageragezwa canke iyo umuntu ariko araca mu gihe kigoye, ni igihe wibaza ngo kubera iki ibi bintu biko biranshikira, kuko ibi bintu vyanshikiye. Bamwe iyo bari mu bigeragezo barakekeranya Imana, bakaduta, bakavuga ngo mbega vy'ukuri je Imana irankunda, ko batwigishije ko Imana idukunda, ko vy'ukuri Imana n'urukundo. Mu misi yahera hari umuntu yambereye sense harambwira ati je vy'ukuri vema ndaduta ko Imana inkunda. Kuko kenshi iyo uriko urabona ibigeragezo urimwo, kimwe mu bintu bigushikira urakekeranya ati none rwa rukundo rw'Imana, Imana yoba inkunda ikemera ko ibintu bigenda gutya, ikemera ko ibintu bigenda gutya, Imana yoba inkunda ibi bintu ikavyemera. Kandi kenshi iyo uri no mu kigeragezo, kenshi mu buzima bwawe wama wiyumva umenga ico kigeragezo urimwo urisa, umenga ubirimo wenyene, umenga biriko bigushikira wenyene, umenga abandi ntibibashikira. Ariko haba Pawulo haba na Petero n'abantu bavuze ku kigeragezo bagerageza kutwereka. Petero we bavuga ngo mwibuke yuko imibabaro iriko irabashikira, iriko irashikira n'abandi abera benshi hirya no hino mu isi, kugira ngo adufashe gutahura yuko ibiriko biradushikira si rya mbere bishitse, si rya nyuma bishikiye umuntu, si bigeragezo bikwiye gusiporuta abamarayika canke abatariho. Ariko ibigeragezo nta cabagerageje atari co kwihanganira. Sinkunda iyi terme yo mu Kirundi, nta cabagerageje atari ic'abantu.